Kode zo gushiramo transfert d'appel ziratandukanye bitewe n'igihe ushaka ko zikora. Ngubu uburyo bune ushobora gushiramo transfert d'appel muri telefone yawe. Uburyo bwa mbere ni transfert d'appel igihe utitavye telefone. Mu gushiramo nimero izoca yitaba mu kibanza cawe, wandika akanyenyeri 61 akanyenyeri ugakurikizaho nimero ushaka ko izoza iritaba mu gihe utitavye telefone. Ubwoko bwa kabiri bwa transfert d'appel ni transfert d'appel igihe telefone yawe idafise rezo. Ushobora gushiraho nimero ishobora kwitaba mu kibanza cawe mu gihe atamarezo ufise muri telefone yawe mu kwandika akanyenyeri 62 akanyenyeri ugakurikizaho nimero ushaka ko yitaba mu kibanza cawe. Ubwoko bwa gatatu bwa transfert d'appel ni transfert d'appel igihe telefone yawe uriko uravuganako n'uwundi muntu canke igihe hari umuntu yaguterefonye canke waterefonye. Ushobora gushiraho nimero ica yitaba mu kibanza uriko uravugana n'uwundi muntu mu kwandika akanyenyeri 67 akanyenyeri ugakurikizaho nimero ushaka ko ica yitaba mu kibanza cawe. Ubwoko bwa kane bwa transfert d'appel ni transfert d'appel y'imisi yose. Ni ukuvuga nta hantu na hamwe iraba muri ibi bitatu twavuze ubwa mbere, ahubwo iyo baguterefonye haca hitaba nimero washizeko ko izokwitaba misi yose mu kibanza cawe. Mu gushiraho iyo nimero wandika akanyenyeri 21 akanyenyeri ugakurikizaho nimero ushaka ko yitaba mu kibanza cawe. Ushobora kwifuza kuraba ko telefone yawe irimo transfert d'appel atavyuzi mu guca kuri akanyenyeri akadirisha 21 akadirisha ugaca urungika ku murongo wibaza ko urimo transfert d'appel. Kwi telefone yanje banyeretse ko ata transfert d'appel irimo, ariko mu gihe usanze harimo transfert d'appel ngiye kukwereka kode wandika kugira ngo ukuremo transfert d'appel muri telefone yawe. Wandika akadirisha ubusa kabiri akadirisha. Ivyo bihejeje curungika kuri carte SIM wasanze irimo transfert d'appel, kuvuga message baca bakwandikira bakubarira ko transfert d'appel zose zavuyemo. Aha transfert d'appel zose zavuyemo, telefone yanje ubu nterefonye ni jewe nzomwitaba, nta muntu azokwitaba mu kibanza canje. Mwakoze kunkurikirana, nizere ko vyabafashije. Uzogira ikindi kibazo yobaza yokwandika muri commentaire, tuzosubira. Murakoze.